kugira twiyunge nk'urwaruka twagiriye ku ijambo nyir'icyubahiro Ndayishimiye Evariste yavuze ati mujama waje abe tukaba tubona nyene aberewe meze neza yego twishimikije rya jambo yavuze ngo turi kumwe twese birashoboka turaraba mbega ku nguvu twe tuba dufise je akarere narindi ntubamo aho vuka abajene benshi situma abahungu b'imisore baza kurondera ubuzima mu gihugu cya Tanzania. Ivyo rero tubashaka tubavuga ngo nk'abajene duciye ubwenge turiko turarondera imbonoka zoza natwe dushobora guterera mu iterambere ry'igihugu. Niho twavuze ati reka tuje hamwe tubanze tugire ico duhurijeko. Yes, turamutse turikureze mu hanya y'Imana n'abantu. Atanga mwiriwe cyane mwaramutse bivanye aho mwese mherereye. Ku mazina nitwa Omedezide. Ndumwe mu rwaruka rwiyemeje canke rwihaye ihangiro ryo kumenyekanisha canke kurangira abantu, kumenyekanisha abantu bivanye n'umuntu wese mu migambi yiwe. Uno munsi rero ico gituzanye ngaha imbere yanyu, imbere yo kubayagisha ni kugira ngo duhe ikaze, duhe karibu abo baba abatumire beza cyane ubona ko baje bashajije cyane. N'umunsi rero tujyane nkurikire kamwe kandi uraza guheza kino kiganiro wamaze kumenya, wamaze kunguka, wamaze kuronka umukozi cyangwa umukoresha cyane ari ikindi kintu ushaka kurondera wamaze kugira iki, umaze kumva aho ushobora kubikura. Rero uno munsi tugiyaga na bamwe urwaruka rutegura imbonakazoza twahawe n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ubona ko bamwe muri twe canke muri bo ndetse no muri mwebwe muri kumuragura cyane. Reka tumwe ikaze atakutwidondora aratubwira mugabo turamuzi izina rya Moise sinzi kandi aza kongera ko aza kutubwira ati n'uyuhe mugambi afise n'ikihe kintu afise aje kuturatira, aje kutubwira, aje kutubwira. Ubona ko urwaruka rw'ubu ruriko rurakora kandi ruriko rurakora bishimishije. Karibu cyane turaguha ikaze Moses Nyumo. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Moise Ona hama turabashimiye cyane ku ntererano cyane kubona mwatwiyumviriyeho. Yego arakoze cyane. N'umunsi uri hejuru tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 2025 aho turiko turayaga n'urwaruka. Umuntu batubwiye ati izina ni Moses cyangwa Moise aho tubyumva. Moise ninde? Aje kutwiyagira ijyanye n'iki muno mwanya. Murakoze cyane. Moise ni umwe mu bagize umugwi novuga w'abajene biyoroganije baja hamwe, maze turavye usanatuye aho turi twabonye kumbura inguvu z'umwe ntizikwiye, umwe babe canke batatu bane twoshobora kuja hamwe tukagira ico twiyungunganije, tukagira ico dukoze tugashikako. Hama turi bamwe bajejwe canke bamwe muri benshi twagiye hamwe turaraba uburimyi benshi barabukora, ubudandaje benshi barabukora, ibintu vyo kunguza abantu n'ibintu benshi barabikora. Natwe turaca hamwe turavuga mbega ni hamwe natwe twokora mu iterambere na yahangiro dufise imbonoka zoza twokora iki. Ico dukora rero turarosa amagi meza cane, ubuki novuga amakara mu kibano kabisa. Twagiye tubona ibyo bintu bikenewe cyane, tukabona abantu bariko barabirondera umengo ni intambamyi cyane. Niyo mpamvu twagiye hamwe dushaka iryo hangiro. Murakoze. Aravuze neza yuko aje kutubwira ati asanzwe ari umufuniseri akabazo kamwifise rero
umufonisere canke umworozi usanzwe ivyo bintu usanzwe ubiyororera ubigura bavyoroye bigenda gute? murakoze cyane kubera tukiri mu ntango rimwe rimwe turacarangura muga twaragiye hamwe kuko turabajene turi kumwe twese birashoboka twabanje bwa mbere kwihangira byo korora inkoko kuko ituza kurangura natwe ubwo tutazi intambamyi duhuriramo n'abiriya ahubwo twabanje kugira gute korora muga hamande yo korora twongera tukarangura kugira umukiriya aje ntabure icyo twiyemeje kuzobahereza buri munsi. Okay, aratubwiye ati arorora mbe mwahereye ku miswi cyangwa wayitse ikuze byagenze gute mu ncamake nk'ikiyago nk'uko tuba tugatera inkuru nk'uko tuzadutera inkuru duhaye ijambo byagenze gute rero? Murakoze cyane mu buryo bw'uko twabonye ko umutahe wa mbere ni mu mutwe twaragiye hamwe turavuga ati reka dutangurire ku miswi mito mito twikurikiranire ubuzima bw'icororwa tuzoba turiko turahereza abantu igifungurwa turazikurikirana mu buryo bwo kuzikurikirana mu magara meza tukazifungurira za ngaburo twebwe nyene tuca twirondera tukihingurira niko kuvuga ati impande y'uzenyo y'ubworozi tuba turiko turakora twarasizemwo n'iziza ziraduhereza amagi direct kugira vyorohe cane nyene suivi yazo alimentaire ubundi tuzarimanta urumva zizaza zirigaburira zikuze zigaburira zito zito. Batubwiye neza ariko none imigambi yanyu itirije imbere muna hari kazozi kirazana ikiravura babiko biragenda gute naho rero kandi kabazo kamufise naka baza none kugira muje hamwe n'ubwo ndi kwaruka mwabigenje gute zatanguye gute imva n'imbano kugira ngo mwiyumvire muje hamwe n'undi kwaruka? Murakoze cyane kugira twiyunge mu kwaruka twagiriye ku ijambo nyiricyubahiro Ashimwe Evariste yavuze ati mujama waje abe tukaba tubona nyene aberewe meze neza yego tuyishimikije rya jambo yavuze ngo turi kumwe twese birashoboka cyatubara mbere ku nguvu twe tuba dufise je akarere narindi ntubamo aho vuka abajene benshi situma abahungu b'imisore baza kurondera ubuzima mu gihugu cya Tanzania ivyo rero tubashaka tubavuga ngo nk'abajene duciye ubwenge turiko turarondera imbonoka zoza natwe dushobora guterera mu iterambere ry'igihugu. Niho twavuze ati reka tuje hamwe tubaze tugire icyo duhurijeko. Abatara benshi baravuga ngo uyaye gucana intege benshi babitahura kuko bumva umengo ntivyoshoboka ariko turaja hamwe ubwa mbere nambe twabaje kugira gute kuzana ivyiyumviro twubakiye ku vyiyumviro je nkavuga ati wewe jewe Moise nzanye iciyumviro iki uwundi azanye iciyumviro iki ivyiyumviro bitatu bishize hamwe twaravyubakiyeko tuza kuraba ukuntu benshi bagira ubuzima bwiza ariko barondera amafaranga mu gihugu cya Tanzania igihugu kibanyi benshi barayarondera bakayabiba abandi bagahuriraho n'amasanganya nariya bakagwariraho ntibagire ikintu kibaserukako niko kuja hamwe tukavuga ati rero ni ubutare canke muvuga ubutunzi bushishijwe ngaha tubusiga ngaha amafaranga twirukangira y'agaciro tusiga ngaha niko kuja hamwe nk'abajene tubavuga ko tutanguza umugambi muto imizo ziravyazana nyuma byari byoroshye byagenze gute intambwe umutahi w'ibanze naburonse byoroshye cyane umwe wese yaragiye aragurisha itongo cyangwa aragurisha ikintu kanaka byagenze gute umutahi kugira ngo mufate mumwegeranye muwushyire hamwe hoho ikibazo ntimyikekana ko muzapfa mwibana byagenda gute nawe? Nuvuga ko mu mwanya wa mbere ntibiba byoroshe si benshi bagutahura bivanye n'uko ukuntu abantu bamaze guhinduka ubu nta bwizigirwa bukiri mu bantu novuga ngo ntibiba byoroshye mu mwanya wa mbere twagiye gupropose umugambi
tube dushika ku bantu 200 ariko si twese twagiye guparticipa gukora novuga si twese twashitse kwihangira kw'iryo hambere hariho abacitse intege barabivamo novuga umutahe twashoboye gutanguza twaragiye hamwe turiyungunganya turatanguza 500 umwe wese bo hariho bamwe bari mu dushirahamwe tuya two kuziganya no kuguranana baragenda barakingurane hama abandi nabo tubikora mu muryango turasigurira urumva gusa amahirwe bafise bake si benshi bafise amahirwe uno munsi ubona kudemara ntambwe urayibona imeze neza aho uriko muraba aho mugeze ko biragenda neza nibaza yego intambwe ni nziza cyane turiko turabona ihangiro kuko tumaze mu bikorwa tumaze gukora tumaze kumva dushobora guhabwa nka komande nka 10 izo komande tugakora turiko turanyarutsa kugira nabo komanda inyuma y'izo basi tugumane clientele abakiriya bari baje ntibabura ico bagira ico bafata uno munsi umuntu yokurondera agutuma vya bintu byose yamanyi washoboye kuyamushikiriza nta ngorane no yamushikiriza mbere ni nako kaje twaciye tuvuga ati kugira turushe ako tugire ico tushije abandi twaciye dutanga novuga uburenganzira bwo kugusanza ikintu cyose mu byo dukora twebwe ikintu cyose ugize komande tukakigusanza ku kibanza iwawe canke novuga aho ushaka kugishikira kandi ku mwanya mwiza cyane urumva ari vyiza cyane tubatera intege tubipfurize kuroranirwa tubipfurize gutera imbere mu byo muriko murakora ariko rero umuntu abashaka ibarondera he mukorera hehe ni gute intero baronka murakoze cyane yego kuko ikibanza ubwa mbere twari twatanguriyemo twararavye cyane ku iterambere dushobora kubona umugambi waguka tukifuza no gushyiramo ibindi bintu twavuye rero turondera ikibanza cyagutse cyiza cyane ku musigiti benshi barazi bavuga ngo ni ku Kirasazi turafiseho ikibanza cyiza cyane tuba tuhari umwanya wose amasaha yose wifuza kubaho nk'ayo bakora gute hari contact hari nomero hari nomero tutanga bakashobora kuturonka shyiramo nimero wifuza kubarondera abagiye siporo bari hanze no kuvuga wifuza amagi wifuza gufasha imiryango yawe ngaha mu Burundi abagiye Amerika Dubai turabaye ikaze Canada Australia mu Bushinwa n'ahandi ndetse zino mpande zindi zose z'isi mu burengero mu buseruko mu muraruko no mu manuko hose bariko baraza gukurikirana baraza kumva nakahe kajambo babatekereza nakahe kantu bababwira kugira ngo baze kuba bafise ico baje kurondera cyangwa kuronderako murakoze cyane ikintu cya mbere ndasaba abantu bari hanze y'igihugu babe bumva akamo turiko turabatera canke mudufashe mudushikire kure kuko aya majwi ndazagera kure aho twe tutopakiza ngo dushike hama turasaba baze badushorere ibintu by'u Burundi biraryoshe yego mwatumvira n'amasoko hanze tuyagaruke kuri twobishikanayo hama inomero ndatanga WhatsApp nisanzwe ikibazo nomero ya WhatsApp ni 67 98 73 mu Kirundi mu Gifaransa mu Kirundi yego arabansana nyine Agafaransa kuko nk'abavyeyi bacu canke ubutumwa aho bubwira usanga atari benshi batubona Igifaransa Ikirundi 67 98 73 kandi gutse ariko baradukurikirana bose cyangwa baza kudukurikirana iki kiganiro muraza gusanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye haba kuri Facebook, WhatsApp, YouTube, turagiye kuri TikTok. Ikiganiro
muri description munsi turaza gusigaho inimero kugira ngo mushobore kumuronderako cyangwa muturondere tubereke tubashikane akorera ivyo bintu. Reka tumushimire cyane murakoze cyane mwadutije aka kanya mukadutera agateka ari kutugendera ngaha mu bigo cyangwa mu nararibonye za King Media, ikinyamakuru cy'ikimenyeshamakuru cyiyemeje cyane ciyemeje gushyira abantu bose cyane ubwoko bwose kugira bamenyekanishe imigambi yabo. Reka turangize tubifuriza umunsi mwiza, kugira ngo mubahwe mugire ibyiza, mugire umunezero, tuzosubire mu kindi kiganiro. Karibu cyane kandi mu bigo bya King Media, murakoze cyane, Imana nibahezagire.